ibihugu bimwe bimwe vyatanguye gusaba abanyagihugu babo kuva muri Iran bafatiye ku gutana amajambo kuri hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran. Aho nk'Ubwongereza bwamaze gukura abantu bose bari muri ambasade muri Iran. Aho tuvuga kandi abanyagihugu bose bo mu Butaliyano ko bakuweyo, za Iran, Kazakhstan na Canada bose babisavye abanyagihugu babo ko bovayo, kuko umutekano muke uri ngaho muri ico gihugu ca Iran kuko gishobora guterwa umwanya n'umwanya. Kubw'ivyo umutekano w'abo bantu, ibihugu vyinshi bisaba ama ambasade yabo. Iyi intambara ya Iran, Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika irakaze cane. Iyi ntambara irakaze ku buryo ishobora kwegera isi akaga. Sinzi ko twovuga duti ni intambara ya gatatu y'isi yose, ariko navyo nyene wobivuga ntabwo yoba yihenze tugiye kuraba uko bipanze. Uko bipanze urabona ko vyahereye mu majambo, guterana amajambo bihera mu ntambara ya Israeli yarateye ibitero bitari bike muri Iran, ica abatwara za Hezbollah, ica abantu batari bake mu masibe yari ifise. Ariko kugeza ubu urabona iyo bigeze, kubera ko Iran itigeze yemera guhagarika gukora ibigwanisho vyayo vya rutura, vyahavuye bigenda birakomera ku buryo biriko birazana akaga kw'isi. Israel yatanguye iratera Iran nayo kubera ko yari ikikujwe n'ibirindiro vya Amerika biri mu bihugu bituranyi vy'Abarabu nka za Arabini, ukaza muri za Kuwait, za Bahrain, mu bihugu bifite za Jordani, ibihugu byose vyegeranye hariho ibirindiro vy'Abanyamerika. Ivyo birindiro rero Iran nivyo yaca itangura gucagiramwo amasasu kugira ngo ivyo bihugu bicike intege ntibizobandanye kumbure bicumikira Abanyamerika bashobora kubatera umwanya n'umwanya. Rero two turabaho ibintu bigeze musanze, isi igeze ahatemba. Ibi bihugu biri mu bihugu vya mbere bikora ibintu vy'ibitoro, biri mu bihugu vyimbura ibitoro cane. None ubu igitoro kw'isoko mpuzamakungu kizoca kimera gute? Mbako hazocamera hazocaba ibibazo bikomeye cane mu vy'ubutunzi kw'isi. Iyi ntambara irakomeye, ahubwo ico twosenga abasenga nimusenge dusabe intambara ihagarare, kuko iriko irazana akaga. Perezida Donald Trump niwe yavuze ashira ijambo Abanyamerika muri White House, aravuga ati Iran, nimba udashaka intambara, udashaka kubona urupfu rukabije, niwemere ibiganiro, nushira hasi ibigwanisho, umanike amaboko, turakubabarira buri kimwe. Ariko naho tugiye kuraba Iran ingene yihagararako, ingene yigize nayo nyene puissance, mu gihe yari imaze nayo yitegura gukora ibigwanisho ruhonyanganda kandi rutura, isa n'iyigihagaze ko idashobora gukora ivyo bintu. Aha rero ntawuzi ngo bizohera uko, ntawuzi ngo bizorangira uko. Burya harya ikintu c'intambara umenya ngene gitanguye, ntumenya ngene kirangiye. Iyi ntambara irakaze, iragoye cane. Nk'ubu turiko turaba nk'abantu za Dubai, abantu bako barahura n'ingaruka mbi zino ntambara, tukagenda tukaja za Jordani kubatera ibisasu. Mu bisanzwe abantu benshi akoragwana mu mporero yabijya kuno kutumvikana kw'isi. Isi ahantu igeze abantu basigaye bapfa ubugabo, umwe ashaka kuja hejuru y'uwundi. Ni nkaho mw'isi mu misi izoza, mu myaka izoza iri imbere, akazoruta kandi kazokamira. Niko mbona biriko biratera bimera. Intambara ni isongereza y'isibe, kuko ije yongera ikibi mu kindi. Twari dusanganye intambara kandi kw'isi zikaze za Ukraine na Russia, intambara zimaze igihe kinini guhera za 2000 gutyo gushika uyu munsi bariko baragwana intambara imaze imyaka irenga 4.
za 2020 gushika umunsi, urumva ni hatari, ni ibibazo bikora kwigwa kw'isi. Ibibazo rero ntituzaho bizotugeza, bibi kandi bitera ubukene, bitera buri kimwe, bitera ingorane. Niyo gitera intambara ikibonona byinshi. Tugiye muri Tehran muri Iran, biragaragara yuko isoko yawe kandi yateweko ububombe, maze barashaka bombe cyangwa murabibona ko ubona ku mashusho biriko birasha vyaka. Nuko isi rero iragenda yononekara, Oh my God. yashitiragira mu masasu ugasanga ni ibintu bitari bifise n'ubundi